Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Inshuti n'abakunzi ba radio RPA baje kwaramutsa nongenda bayikaze mwana makuru yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo cy'icenda Rusama umwaka wa 2026. Tunebutse yuko radio RPA munekurikira muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Ingingo nkuru zigize amakuru no munsi akaba arizi zikurikira. Ishirahamwe ryanira iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu mu Burundi iteka yarajwe ishinga n'amabi atandukanye abandanya gukogwa mu gacerere ntangere k'abategetsi b'igihugu. Ni mu gihe iryo shirahamwe ryashoboye kumenya abantu 30 bishwe mu kwezi kwa kane guheze. Hari imyidogo y'abavyeyi barereye mu mashure ari muri komine ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera kubijanye n'amafaranga y'umurengera bariko barasabwa kandi batabateguje. Murano makuru naho ku mutumba Buramata uri muri zone ya Gihanga abadandaza bahakorera bariyamiriza amafaranga bariko batozwa n'abajejwe intwaro bari kumwe n'imbonerakure babwiwa ko arayo gushikira inkino. Aya n'ayandi ni mu kahise inkuru imwe ukwayo. Dasubiye kubaramutsa reka ana makuru tuyahere mu gisata kijanye na politike. Imigambwe itanu itavuga rumwe na leta imenyesha ko naho itazokwitabira ibiganiro vy'umugwi seni ujeje gutunganya amatora umugambwe wose ushobora kwitaba ayo matora ku giti icawo. Ivyo vyashikirijwe na Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona akaba ari nawe yaserukiye iyo migambwe mu kiganiro yahaye amesha makuru kuri uyu wa gatanu. Uwo munyepolitike yavuze kandi ko hagize akabazo kabashikira batazotinya kwitura umukuru w'igihugu naho azoba ariko aritoza. Avuga ko ivyo bitamubuza kubandanya kurangura amabanga yiwe nk'uko bitekanijwe. Ivy'amatora umugambwe umwe wose uzogenda urabe bifatwe n'ingingo n'imigambwe yawo, ariko no musi ico twahuriyeko ni itunganywa ry'amatora atagenze neza na cane igihe twitura isenari bwizwa shingiro twarabonye ko ivy'amatora bidahurira. Ivyo rero iyo migambwe uno munsi irabihuriraho. Ivyo uko amatora atazoyitaba umugambwe umwe wose uzokwimenya urazi ko bizobishobora. Ni intunganye y'umugambwe wari wose umugwi seni ndushoboye kumviriza ibiganiro vyacu bitorera inyishu. Nizo gituma twasavye umukuru w'igihugu ko atwumviriza akumva, kuko n'uwo mugwi n'abandi niba bashiraho yumve ko umugwi yashizeho hari ivyo twagira tudashoboye, arabe ko uwo mugwi hari ico hindurwa muri wo. Nico gituma umugwi seni ku bibazo dufise twarabonye kudashobora kwitorera inyishu. Umukandida w'umukuru w'igihugu ivyo nibisanzwe kuko ivyo ni mu mugambwe wiwe, ariko amategeko ntamubuza kubandanya ari umukuru w'igihugu. Ntuzi yuko ari ivy'amategeko akubuza kubandanya ukora igihe iyo kandidatire yawe wayitwaye mu mugwi ujejwe amatora. Mu gihe rero tuzi yuko amatora ivyo bintu bitarashika, umukuru w'igihugu turaca atikuye impuzu y'umukuru w'igihugu naho yo kwitoza imbere y'amakungu. Tuzobona ko nta wundi ashoboye guhagararira ivy'igihugu kuko aracara umukuru w'igihugu yumva ingorane z'abarundi. Rero kubw'umukandida sivyo turiko turamuraba, nihagira ko duhiganwa n'igihe tuzoba hageze ko duhiganwa, mugabo no musi tumwitora kase barumba. Tutandukire mu gisata c'agateka ka azina muntu narayogiye mu ntango zano makuru. Abadandaza bo kwisoko riri ku mutumba Buramata muri zone Gihanga komine Manda mu ntara ya Bujumbura bariyamiriza itozwa ry'amafaranga y'agasakisaki bakorerwa n'abarongoye umutumba hamwe n'imbonerakure ngo nayo gushikira inkino. Abo badandaza bavuga ko bakwa ayo mahera mu gihe nabo basanzwe bugarijwe n'ubukene bwinshi. Lebenderakura atubwira ibijanye nako gatotezo. Bamwe mu badandaza bo kwisoko rya Buramata muri zone ya Gihanga bavuga ko bariko barasabwa amafaranga 5,000 y'intererano yo gushigikira inkino. Abo badandaza bavuga ko atari ubwa mbere basabwa amafaranga ku nguvu, ku bwabo ntaho bitaniye n'ubusuma. Yaho udandaza butike udandaza tomati cyangwa ivyema udandaza ibintu cyose mw'isoko bamwaka amafaranga 5,000 nayo gushigikira inkino. Akarorero mu kwezi kwa kabiri baswa amafaranga 5,000 nayo gushigikira inkino. Dukozere ko tungana twese n'abandi
kudandaza ubuto twaguye mu miliyoni zibiri zirengako mu ntango z'ukwezi kwa kane baciye kongera kwa kane amafaranga ibihumbi bitanu bitanu muri ryo nshikira inkino nyene baciye gutanga amahera bitanu mbona kwezi gutwara umunzani kubwo abadandaza bo kw'isoko rya Buramata muri zone ya Gihanga bavuga ko ari agatotezo ubuza kw'isonga n'uburongoye segitere abantu babigizemo uruhara abatwara umutumba segitere twajama tutakira ngendera nibo bantu badufukamye mu nda nibo bantu bama baza kuyoboza isoko yose tukabona ko ari agatotezo ko twagirirwa mu gihe tuzabe n'indwara twikora tubona kurya amadeni mu mashyirahamwe kugira abana bacu baronke amakaye kw'ishuri bagasaba ko ako gatotezo kuhagarara kuko hasanzwe bugarijwe n'ubukene bwinshi ku bijanye n'imyidogo y'abadandaza bo kw'isoko rya Buramata twarondeye kuri telefone Ndayishimiye Meshake umukuru wa zone Gihanga turamukena. Arakoze mugezi wacu Lemi Nderakura. Ishirahamwe rihanira iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi iteka rirajwe ishinga n'amabi atandukanye abandanya gukorwa mu gacerere ntangere k'abategetsi b'igihugu. Mu cegeranyo c'ukwezi guheze kwa Ndamukiza iryo shirahamwe ryashoboye gutorokanya igitigiri c'abantu 30 bishwe, abarenga 10 nabo bakorewe amabi afatiye ku gitsina, abanyurujwe hamwe n'ababorejwe igufa. Ligue iteka ikaba isaba leta kubahiriza agateka kakirimwa muntu hamwe no gufata ingingo zigamije kuvavanura n'ingeso yo kudahana. Emmanuel Niyungeko aratubwira bikuru biri muri ico cegeranyo ca Ligue iteka. Mu cegeranyo caryo cyo mu kwezi guheze kwandamukiza ishirahamwe riharanira ibahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi iteka rivuga ko ryashoboye gutororokanya abantu 30 bishwe, harimwo 14 batowe ibiziga binyenyagiye mu bice bitandukanye. Muri abo bambuwe ubuzima rigiteka ishikiriza ko harimwo abagabo 20 n'abakenyezi 10. Intara ya Gitega ifata iya mbere ku bantu 11, Buhumuza iza ubwa kabiri ku bantu 9 bishwe, Butanyerera 5, Burunga 4 hamwe n'intara ya Bujumbura umuntu umwe. Kubijanye n'abanyurujwe icegeranyo ca Rigiteka kivuga abantu 4 bamenyekanye, 3 mu ntara ya Bujumbura n'umwe mu ntara ya Buhumuza. Igiteka itomora ko iryo nyuruzwa ry'abantu ridasiga inyuma n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Aha hagatangwa karorero kuwitwa Julien Manirakiza wo muri quartier Mubone zone Buterere komine Ntahangwa atawuzi irengero ryiwe kuva ku igenekerezo rya 6 Ndamukiza. Ku bw'ico cegeranyo uyo munyagihugu yahagaritswe n'umupolisi wo muri iyo quartier nyene ari kumwe n'umugwi w'imbonerakure. Ku vyerekeye amabi afatiye ku gitsina Rigiteka ivuga abantu 14 harimwo abigeme 11 bafashwe ku nguvu. Intara ya Burunga izo bwa mbere ku bantu 5, Bujumbura na Butanyerera abantu 3 kuri buri ntara, Gitega 2 na Buhumuza umuntu umwe. Muri ico kiringo nyene c'ukwezi kwandamukiza Rigiteka ishikiriza ko abantu 3 baborejwe igufa, bose bakaba arabo mu ntara ya Burunga. Ishirahamwe Rigiteka rishikiriza ko imbonerakure, abapolisi, abajejwe intwaro ndetse n'abandi bantu begereye abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD aribo bakekwa gukora ayo mabi ajanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu harimwo n'ubwicanyi. Rigiteka ikavuga ko irajwe ishinga n'ayo mabi atandukanye abandanya gukorwa mu gacerere ntangere k'abategetsi b'igihugu. Mu gusozera ishirahamwe riharanira ibahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi iteka risaba leta y'u Burundi kubahiriza agateka ka kiremwa muntu, cane cane agateka ko kubaho, gufata ingingo zigamije kuvavanura n'ingeso yo kudahana amabi, co kimwe nuko abayakora bo kwishura ivyo baba bakoze. Rigiteka isaba kandi leta gukora amatohoza no guhana yihanukiriye amabi yabaye nk'umugenzo mu Burundi akorerwa abana bakiri bato, abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi, co kimwe n'abandi bayoboke b'umugambwe uri ku butegetsi barorera. Arakoze na Emmanuel Niyungeko. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Igenekezo rya 3 Rusama umwaka wa 2027 niho hategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu. Imyiteguro yaratanguye, ikirangamisi cyaranasohowe. Naho biruko imigambwe imwe nishimishwa nuko ayo matora ariko arategurwa. Hari ibyo basaba ko byabwirizwa gukosorwa. Kuva mu matora y'umwaka uheze hari ibyo basaba ariko ntibavyemererwa. Uyu munsi hari ikizere bafite ko bizokwemerwa.
bitemewe bazovyifatamwo gute niyihe ngendo yari ikwiye kuranga abanyepolitike ku neza y'abarundi bose n'igihugu abatumire ikiganiro ijambo ni rwawe cyo kuri w'Imana igenekezo rya 10 Rusama ni Agatongwasa arongoye umugambwe CNL itemewe n'ubutegetsi Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Sawanyafrodebu Chobino Mugwengezo arongoye umugambwe Ipedezigamibanga ikiganiro ijambo ni rwawe muzoyikurikirana ku mihoro itandukanye ya Radio RPA kuva igihe cy'isaha 1 y'ijoro mu masaha y'Ibujumbura gukura ku rutonde rw'abagiye gukora ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda ngo nuko bafise amanota mabi no kurenga amategeko. Ibi byashikijwe na Elari Nibizi yahoze ari umurezi inyuma yaho mu buyobozi bw'indero bwa komine Gisuru bafatiye ingingo ko umunyeshure adakwiza amanota 50 kwijana atazokora ico kibazo kugira abo banyeshure ntibazotume riba ijya nyuma. Elari Nibizi asigura ko ushobora kuyoberwa mu ishure bivanye n'ingene ubazwa ari kugeze mu kibazo ca leta ukabitora. Dukurikire Elari Nibizi yahoze ari umurezi. Kuza umwana afite amanota makeya mu ishure gukora ikibazo ca leta n'akarenganyo kandi bamurenganije nta tegeko rihari mu gihugu no mu isi yose rivuga yuko umwana afite amanota make mu ishuri adakora ikibazo ca leta. Ico ni icambere. Ca kabiri ni uko umwana ashobora kuronka amanota mu ishuri kumvo izo arizo zose zivuye kumvo yari ameze igihe yakora ikibazo canke zivuye n'ingene abazwa, ariko agashika mu kibazo ca leta akaca aronka amanota meza. Ikindi naco mu bisanzwe umwana yiga kugira ngo abazwe. Kubazwa haba harimwo ukurondera amanota mugabo haba harimwo no kwigerageza no kwipima. Mu gihe rero umwana umwimye amahirwe yo gukora ikibazo ubu murenganije kuko n'umwaka ukurikira naho bamuhitiza umwaka uza ntazoshobora kumenya ingene ibibazo vya leta bikorwa hama n'imitego ishobora kujamwo n'ingene bizobitegurira. Aho rero abo abayobozi bakoze ivyo bintu bohanwa ko barenganije umunyeshure banarengeye n'amategeko y'igihugu. Ivyo bintu umunyeshure ashobora kumubuza amahirwe yiwe kubera afise amanota makeya mu ishuri, kuko igice kiza nico kongereza mu guteranya amanota y'ishure ufata igice ca mbere n'ica kabiri n'ica nyuma. Aho rero twasaba yuko bobasubiriramwo ikibazo cabo bakabarenganura, ababikoze nabo bakabahana. Ivyo bintu vyo kurenga amategeko baca bashinja abanyeshure n'amakosa umudirekiteri w'ishure adafise uburenganzira gukora amago ntahano. Ikindi noterera nuko abigisha abarezi ubushikiranganji botohoza neza igituma abana baba bafite amanota make. Ingorane zirahari, bafite amanota make mugabo nibarondera inyishu zo kugira ngo bongereze urugero rw'amanota yabo, nibarondere inyishu umwaka ugitanga barabe mbega bigishijwe neza, mbega abigisha babo barafise ubumenyi, mbega barafise ibikoresho mfashanyigisho, mbega abigisha babaza ibibazo neza uko bitegerejwe. Baronderere inyishu zituma umwana aronka ingufu zo kwiga akaheza akaronka n'umwimbo mwiza, aho gutora inyishu zihana umunyeshure ukamenya ikosa ryavuye kuri we. Muri iki gisata c'indero nyene abavyeyi barereye ku mashure ari mu buyobozi bw'indero muri komine ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera baridoga kubera amafaranga 4,000 ariko asabwa abana babo biga mu gice ca kabiri c'amashure shingiro poste fondamentale ngo nayo kwitegurira ikibazo ca leta. Ni mu gihe bari basanzwe batanga amahera 1,400 gusa. Abo bavyeyi bavuga ko amafaranga ari menshi kandi ko iyo ngingo yafashwe batabateze. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira ibijanye niyo myidogo. Bamwe mu bavyeyi barereye ku mashure shingiro yo muri komine Kayanza imyaka iheza baraguye mu gahundwe bumvise abana babo basabwa amafaranga 4,000 ngo nayo kwitegurira ikibazo ca leta cyo kwimenyereza mu gihe bari basanzwe batanga 1,400. Ku bwabo bavyeyi ngo nukubahohotera. Nakaje twatambikanye n'amajana kugira ngo ikibazo gikorwe, ariko ubu bavuga ko ata buryo buhari, impapuro ngo zarazimbye ibiki, bavuga ngo
kuko amashuri ariyo azoca yimenya ukuntu abisohoza bari basaba umuvyeyi gutanga 2,000 ibintu tucumva neza kugene bigenda kubera iki bishogena nkuko byagenze mu mwaka wese abavyeyi tubona turiko turarengana kuko ukwezi ku kwezi agiye badusaba 3 ku munyeshuri yo kuriha ababenevole. Kubera ubwo bukene busanzwe bubugarije abo bavyeyi bavuga ko ayo mafaranga badashobora kuyaronka kandi ko iyo ngingo yafashwe batabagishije inama bagasaba ko yohagarikwa. Natwebwe abavyeyi n'ukuri ntitubona ahantu turi buyakura. Ubuyobozi bw'indero buriko buratugora kuko ni ibintu babwiye abana hirya yecu. Uyu munsi turi kuwa gatanu none bibaza ko bategeze batugisha inama ngo batubetse dutegura amafaranga bibaza ko tuyakura hehe kuko turakenye ntitubona ahantu amahera yova. Iyo batugisha n'inama basi bakavuga ati nimwitegure mu ndwi imwe canke mu ndwi zibiri tuzayatora. Ku bijanye n'iyo myidogo y'abavyeyi barereye ku mashure y'igice ca kabiri c'amashure shingiro mu buyobozi bw'indero twarondeye Nzohabonayo Jean Paul umuyobozi w'indero muri komine Kayanza kugira agire ico ashikiriza ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uyitaba. Emmanuel Ndayishimiye mu ntara ya Burunga naho abavyeyi barereye mu mashure yo muri komine Rumonge baratoye impungenge n'ingingo iherutse gufatwa n'umuyobozi w'amashure mu ntara yo kuza barahuza amashure abiri atandukanye yo mwaka w'icenda abana bakiga kuva isaha 8 z'umutaga gushika isaha 12 mu ntumbero yo gushimangira inyigisho. Basaba ko iyo ngingo bobanza kuyiga ko neza canke borohereze abana batahe ekare. Dinye Karondo nkuko bisanzwe abana bahora bataha igihe cy'isaha 6 hanyuma bagasubira inyuma y'umutaga gusubiramwo ivyigwa. Ubu rero iyo ngingo nshasha nuko bazoza bahurira ku yandi mashure bakaba bafise umwigisha wundi abigisha hanyuma igihe cy'isaha 12 bagataha. Isoko ryacu riravyigana ukuvuga inyuma ya saa sita bakabigishwa n'uwundi mwarimu adasanzwe abigisha ku yindi shuri babahurijeko urumva bafata amashuri abiri bakayahuza. Nkuko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha abavyeyi bafise impungenge kumenyi abo bana bazokurayo n'iz'umutekano wabo kuko bataha bwije. Urugendo umwana wanje afata n'abisuri babahaye aragenda kwiga hari ibirometero 6 uretse n'umutekano w'abana mbona udakeneye kuri iri joro bazoba bariko barataha. Hiyongera ko iki kibazo c'umwarimu aja kwigisha abana atazi urugero rw'ubumenyi bari bagezweho. Abavyeyi bagasaba umushikiranganji w'indero guhagarika iyo ngingo yafashwe n'urongoye indero mu ntara ya Burunga. Umwana azogira ikibazo muri iri joro mbona bataha uwo mudepeye azofasha iki? Ndasavye rero nimba ata bindi vyinyegeje inyuma iyi ngingo ihagarikwe bitari uko naho babonye ko yofasha baborohereza ko bataha 11. Dinye Karondo. Rero ngaha kwino nkuru ya mugenzi wacu duce dusozera ko amakuru twateguriye yo kuri uyu wa gatandatu. Nkaba nshimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kurikira ano makuru bagenzanje umwese gucyo bafashije kugira ano makuru asho gutorokanywa nkaba ndabakengurukiye. Abari mu bw'ivyuma nabo nkaba ndabashimiye bo bakoze ibishoka byose kugira amajwi abashike neza atagatotsi. Hervé Nyuhire muje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye.